Yesu ashimwe. Amen. Magurutse mu babazi ibibazo ari ikintu nshaka kuvuga si kibazo. Nitwa Irakoze Arsene, sengera mu ishengero Carpos. Mu buzi bwa misi yose jewe nkora ivy'amatara, c'est entreprise événementielle. Turakunze gufashanya n'abandi ba artiste kenshi, nico gituma usanga ndiko n'abaririmbyi kenshi. Ku nyigisho twumvise no munsi niko ndabwira mwene data hano nti nibwa bundi je bahora batansha mu worshipers no munsi ndagiye. Ikintu nagomba kubashimira cyane rwose kuri no opportunité, naguma mpindukira nkabona turi bake, mbwa nkavuga nti ibi bintu twategeza kwivugira kuri stade canke kuri RTNB abantu bagatahura. Ikindi naco nacinumva nihanye, menga twofukama tugasenga tukabanza tugasaba imbabazi ku mwanya twataye, hama tukirimbura, kuko ndumva ko kuva no munsi ubuzima ngiye kubahura atandukanye n'ubwo narimo. Amen. Nanshimwe. Nivyo narakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko nce numva umenga naramugendanye igihe kirekire ntariko ndahimbaza, kuko twagumiye turindira dimanche wa mwanya wo kuhimbaza ko ugera, hama durata ujya wundi mwanya wose twari dufise akaryo ko guhimbaza ariko tutahimbaje. Nce numva umenga ahubwo ubu tuca duhera hanyene duhimbaza Imana gushika Yesu azagaruke. Amen. Imana ibahezagire. Navuze nti si kibazo ngomba kubaza, ahubwo nagombye kubashimira. Imana ibahezagire cyane, kuko nibaza ko muri bake turi hano ubuzima buhindutse, kandi tuzohindura n'ubundi buzima bw'abandi bose tuzaturahura. Imana ibahezagire. Amen. Murakoze. Nitwa Mediatrice Ndikumana. Hama ikibazo jewe mfise nashaka gutahura, hari ibintu mpora numva ko ngo igihe umuntu ngo ahimbaje ni hajya uca usanga ariko aravuga mu ndimi. Rero ivyo bintu namangira de complication cyane, aho usanga abaririmbyi bariko bararirimba mu kanya gato kazubona barahinduye ururimi, bagaca batangura kuvuga ibintu sinzi. Naragize des investigations nk'umumenyesha makuru, ndagira des investigations nkagira des enquêtes kubera ivyo bintu jewe ko bitaramba ko pourquoi. Nubwo ntazi kuririmba ntafise ijwi ryiza, none guhimbaza n'abantu gusa afise amajwi meza. Finalement naramenye ko ngo hariho abantu ngo biga ngo kuvuga mu ndimi. Mbega kuvuga mu ndimi barabyiga? Ntaho mbona muri Bibiliya. Nacinja muri Bible ndahiga aho bigishije kuvuga mu ndimi ndabura. Mbega umuntu yahimbaje mu kuri no mu mwemu. Premièrement kuri merci kuko mubidusiguriye neza, byatumye ntahura kumbure ko kuntu babinsiguriye abandi mbona ko atari byo. Mbega none igihe umuntu yahimbaje mu kuri no mu mwemu agashika neza nkuko babivuga, birashika aho uri kuraririmba kumbure canke uri kurahimbaza uca uhindura indimi ukavuga indimi zitumvikana. Ivyo bintu namana ibonye ku baririmbyi benshi, aho usanga ariko ararimba ariko kacaja mu bintu ngo nkayo bigwa ivyari ivyo. Rero nimba ari ivyo n'ukuri ndasabye mu binsigurira ivyo bintu, aho umuntu ashobora kuba ariko araririmba ngo yagiye mu mwemu ngo no mu kuri agaca avuga mu zindi ndimi, mu binsigurire muzamukoze. Yesu ashimwe. Urumva ujye no mu journaliste, hari undi mu journaliste nyine mugenzi we nayo yambaje la même chose. Icyo kuvuga mu ndimi naco nindi conference y'amasaha n'amasaha tuvuga. Ibintu byinshi vyononekaye mu ishengero, ni byinshi by'ama hérésie vyinjiye mu ishengero. Alors reka ndabivuge gutya, ndaza kurunkira inyigisho z'ivyerekeye kuvuga mu ndimi ko ni birefu, mugabo reka tuvuge gutya. Muri ya ma shortcut twavuga raccourci, twavuze ko guhimbara Imana nyakuri ni sacrifice, siko? Sasa abantu barakunda gukwepa gukora icyo Imana igomba, bagaca bakora ibigiriki ibintu biza kuborohera. Rero no kuvuga ko gushira umutima cyane ku bintu bidafisa akamaro kanini ya cyane, nasanze ni kimwe mu ngorane dufise mu ishengero, kubera ko Paulo yaravuze akarorero. Hari ijambo nakunze kubera ijanye n'umuziki, nico gituma nshaka kurisoma muryumve neza. Avuze ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Mwumvise? Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abaki? Z'abamarayika, ariko ntagira urukundo
ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga. iyo bavuze umuringa, uyu ni umuringa, ni ukuvuga mu gifaransa bakoresha cymbal, ni ukuvuga murumva induru. Igihe cyose turiko turavuga mu ndimi turirimba tutagira urukundo imbere y'Imana, c'est ça, c'est du bruit. Washuhije waririmbye byakomeye ugaca utangura urabababa sharakarara ngo ubu bwiza bw'Imana burahari, kumbe wewe mu mutima wuzuye ubwibone, wuzuye arrogance, wuzuye kutubaha Imana, c'est ça. Inyisho yawe wayumvise, ikintu twabwirizwa gushira imbere c'est pas kuvuga mu ndimi. Nimubeho mu rukundo bana b'Imana. Vivez dans l'amour, marchez dans l'amour. Biruta gusumba kuvuga indimi nyinshi. Kubera ko Paulo yaravuze ngo mwikoraniro iyo uri kuravuga ururimi rutamenyekana utarusobanura ubu uri kuradebagura, tu n'édifies personne. None kubera ko bakunda kubikora kandi tubwo tutaba turako turadifier ni intimidation spirituelle. Bashaka kutuintimida kutwereka yuko nabanyamwe mu kudusumvya hamwe ku buryo nawe wicara ukicira urubanza uti je naravutse ubwa kabiri cyane. Izi ndimi bazikura he? Kandi ikintu nkeneye kuvuga mucumve neza, kenshi muzo mugende mukurikirana nani mwiza muzokumva igifaransa kiri mal conjugué, c'est pas indimi shazige n'ubwesco bafata amasilabe n'amakonsone bakabifatanya. Ntabyo murumva none kuko kimwibaza ni escroquerie benshi bantu b'Imana. Hari gihe bishika ndaje namaze kugenda kuvuga ubutumwa ruguru ukumva umuntu atize akavuga icongereza birashika. Ni navyo vyabaye igihe mwe mu Imana amanuka ku munsi wa Pentecote, ntibavuze ngo usharabarabara, bavuze indimi zumvikana kuko ngo abantu bavuye mu mahanga, diaspora y'abajuife bari bavuye mu mahanga ngo buri muntu wese yarabumvise ngo mu rurimi rwiwe. En fait l'objectif kumana nuko abantu bumva ubutumwa bwiza bagakizwa. None wo kuratubwira dusharabia Parasitamo. nta kintu na kimwe twumvise gishobora gufasha imitima yacu. Paulo yaravuga gutya, ni naco twizera mwikoraniro nofuma mvuga ngo amajambo abiri ashobora gufasha imitima yanyu. Hama izo ndimi udashobora gusigura zivugende uzivugire mu cyumba cawe. 1 Corinthiens chapitre 14. Genda musoma Bikorinto ba mbere igice cya 13, 14, 15. Ivyo bintu byose mvuze birimwo muriho gufata ibintu ngo nibishasha. Nta bishasha bihari. Ngibi that's nico bita good news. Ibi bihora ari bishasha kuri twebwe. Nta bishasha vya 2025 bibaho mu ijambo ry'Imana. Ahubwo ni vya bindi nyine vyanditswe na Petero na Paulo. Nivyo bibwirizwa kugira ubuzima bwacu. Nibaze babeshe ngo hari izindi revelation ngo zaje ngo zishasha. Iyo ni new age. Ni inyigisho za new age, inyigisho z'abadayimoni. Benshi ntibavuga n'indimi, ivyo twita ngo ndimisha. Benshi bavuga n'indimi z'abadayimoni. Nyama mutabizi. Nico gituma umuntu wese azovuga ururimi utari kurumva. Uzomubaza uti s'il te plaît dusigurire. Udashobora kudusigurira shut up. Yes. Ndamwunganiye verse imwe gusa. Ngenda mubwire watubajije 14:22 1 Corinthiens. Paulo yavuze ati nico gituma indimi zitamenyekana zitabera bizera ikimenyetso ariko zikibera baki. Ku muntu yavuze ubwa kabiri uri kurakangwa no kuvuga mu ndimi. Paulo ariko babwira ati abantu bataravuga ubwa kabiri barabona ko ari vyahatari sana. Ariko wewe nimba waravuze ubwa kabiri mwacha seme nagomba kwantisipa gato amasegonde. Musano jewe narize psychology. Mura niyumvira ibiba biriko biraba mu bwenge bw'abantu baba ko baravuga mu ndimi papo ya audience baba bafise nukuri harimo ubusazi. Urabona kujya Bibiliya itubwira yuko abantu bataramenya Imana arabapfu, niko n'umuntu avuga ivyo bintu atarabitahura aba yarapfuye. Rero bigeze mu ikoraniro ni kibazo byabera baje guhura n'umwami, uravuze ntituvyumvise, uri kurigisha uvuze ibyo tutumva, uri kuri podium ahantu bavuga igishinwa no bamaririye nahejeje. Ubwa mbere nkunda guhanura baririmbyi bwirishenge ati muhaguruke turirimbe, muhaguruke turirimbe. Sawa. Ubwa kabiri muhaguruke tutazira Imana canke tutazira Imana mu ndirimbo, kuko muturirimbisha kandi turaza kwitazira mu ndirimbo, kuko sino uza gusenga arashobora kwitazira kandi muri kiruto nyene no babaza ati mbe utangura gusenga gute ngawe
mwami uri mu ijuru uhereye kuri inde? Mwami. Uvuze Imana ico iri ni umwami, aho wataziri kuko wavuze ikiranga iki? Imana. Okay? Mugabo ndagenda beyond ko ndazi context uri kubibazamwo. Je nkunda gupropose uyu mugwi uri ngaha dukwiye kuwitira umugwi w'abaririmbisha. Baririmbisha iki? Ikoraniro. Mugabo kandi nabaririmbana nikoraniro. Harimo ingobotozo ish na an. Ish birora hehe? Ku Mana. An ni hagati yacu nk'abizera. Aho ni mu Kirundi, ntimubimbaze mu zindi ndimi. Les traducteurs abandi muzoshaka gukora ivyo bisigaye. Turi kumwe. Rero urumva uriko uraririmbisha ikoraniro, nta bindi bintu uza kuzana. Mugabe ibiko birabangaho ni indirimbo, n'umuziki n'amajwi tuza gukoresha. Mugi ni matima y'ibigize ico gikogwa n'ubutumwa bwiza n'Imana ubwayo. Hanyuma ari aho warabambaza ngira iwanyu ntibiriho ngo none tukufisa amakorale, sivyo? Urabona umugwi wo guhimbaza no gutazira nibajye baririmbisha ikoraniro. Hama y'amakorale 9, imwe yitwa Hosiana, indi yitwa Nakati. None bagenda buje guca bigenda gute? Inyishu ni mugira amakorale 90. Ntangorane je mfise kuko Imana yarabiretse mu kwigenga guhaye birabamwishengera. Mugi ikibazo mbaza muririmba iki? Hanyuma aho batandukaniye, uyu mugwi uraririmbisha mwebwe mwaje guhura nande na data, sawa? Mugabo bajya kandi akenshi muraririmbana, murahaguruka, umva usanga muko muraparticipa nk'ikoranira. Mugajya amakorale n'umugwi uburirimbira abantu, uririmbira abizera kuko bobo banaririmba tugizene, twicaye twumviriza ivyo baririmba, sawa? Hanyuma nkunda kubabwira nti guhimbaza mu gishire ku ruhande, kandi umwimenyerezo n'amantanga sinawuvuze. Twimenyereza aho twagomba kuvuga guhimbaza, uca wimenyereza kuvuga guhimbara, uzosha usanga ikidakenewe cagiye. Hanyuma ahenshi muri Bibiliya bakoresheje worship, uzosanga ari gusenga, ahandi uzosanga ari gutazira, ahandi uzosanga ari gushima. Irindi ry'ikirundi ririko riragenda ni gusaba. Arayo mavugane iyo aho bakoresheje guhimbaza mu Kirundi, ugiye mu zindi ndimi ibyo sinagombye kubyinjiramwo, uza gusanga arayo mavuga yokoreshwa muri ico kibanza. Rero ni gikorwa kihe? Tuje hano tuje gusenga, mugani tuje ku worshiping amanda badefi. Abizera baje muri kino kibanza, baje ubwa mbere kugirana gusenga. Hamuko gusenga kwikoraniro ryose mu maso y'Imana, canke icimana yiteze kwikoranira, yiteze ko baza kubikora mu buryo bugizene buhimbaye. Igihe umwigisha w'ijambo ry'Imana yigishije ubutumwa bwiza, abarinzi bakarimba ubutumwa bwiza, wasenza bagiye ibikorwa byose protocole, bose bagakorera intumbero y'ubutumwa bwiza, aho turashobora kuvuga duti nukuri uno munsi ikoraniro ryahimbaje Imana. Kubera umuziki? Kubera ko Kristo niwe yaraganje, kuko Imana niyo yavuzwe, niyo yakoreye imitima y'abantu, niyo yasiguwe n'ibindi. Nashaka nongere ko ikintu murana twakuze twumva abantu baririmbye umwanya ukurimba uheze baje ngo tungwa twinjire mu mwanya mwiza. Rero nko bari bavuyemwo wari mubi. Hari utuntu twinshi tuguhindura ku bisanzwe. Mwebwe muri nouvelle génération, il faudra changer tout ça. Ntibize bibe mu vy'Imana izo bakoresha ngo ntimuze mu bitandukanye. Bana ikosa twakoze nibaza ko naho havuye ubwibone bw'abaririmbyi n'abacuraranzi. Ni kubera ko twabise ngo niyo worship team. Bana baje bari muri media canke sound team canke light, abakora ama light. None ndababaza, nyamba ababonye nari bo worship team. None bari atusha tubita gute? Kasongo team. Worship team nabizeye umwami Yesu Kristo bose bemeye guca bugufi, bemeye gukurikira Kristo, niyo team ya worship. Kubera ko mu jambo bariko barasigura worship ngo ni kunama, ngo gukubita inkoro hasi, to prostrate oneself. Abantu bose bemeye gufukamira Kristo, gusarenderinga kuri Kristo, bari muri worship team. Mwabyumvise? Yes. Kandi mwumve abo bantu muzogume mwibuka, naho Imana yatwise yuko tuyihimbara, turacari mu rugendo. Muca mushika handi mwikubita ugakiriza,
je nahari wanashaka ikoraniro nibasenga ntabo murumva abo bantu basivye muri concert c'ihomba nkaho mengo nibo notre objectif principal gukorana naho bivari byinshi bihari aboshaka gukurikirana page yanje ndafise page nandika worship and music kuri Facebook muyirondere hari kunyandiko z'ikirundi igifaransa icongereza n'igiswahili nzogishikira kugira ngo dukomunike abantu kandi mwibuke singorane y'abarundi gusa nabo bandi bose ndondagwe nabo nyine barakeneye kubwirwa. By the way, uyu arafite ishuri gito Brightness, abantu bumva bakeneye kwiga canke abantu bakeneye kuzurunga kabaririmbye kwiga numwigisha mwiza cyane. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Enoch, je suis chantre. Et puis si Dieu a dit qu'il recherche de vrais adorateurs, donc il y a de faux adorateurs. Moi je suis vrai adorateur. Merci. Atarabandanya manda kivuge kuroni verse ya igishije ko pastor tukunda kuyifata tukaja tuyitirira abamizisi no kuri sivyo. Sawa tubihebe ngo nous sommes de vrais adorateurs. Ahora ni workshop y'aba artiste oya no kuri. At least fumu bivuga kuri bose bizera tuzofuma tunyingisha basi. Ma question elle est celle-ci. Je voulais savoir quelle est la place du chantre dans l'adoration. L'adoration à Dieu. Parce qu'on peut adorer même une personne. Quand on dit adoration à Dieu, tu offres à Dieu quelque chose de précieux. Quelle est la place du chantre? Parce qu'en vous entendant parler, pour ceux qui ne sont pas tellement solides, ils croiraient qu'être chantre, c'est un péché. Ou être chantre, c'est quelque chose de, je ne sais pas comment expliquer, de simple, comme s'ils ne font presque rien. Être chantre, c'est seulement c'est l'ambiance. Être chantre, c'est seulement les concerts. Je répète bien, ceux qui ne sont pas tellement solides dans la parole de Dieu. Mais quand tu es solide, tu connais ta vie en Christ. Tu connais que c'est ça la base, il n'y a pas de chanter. Donc, je voulais savoir quelle est la place du chantre dans l'adoration à Dieu. C'est ça ma question, merci. Batumva igifaransa yavuze ati ni ikihe kibanza c'umuririmbyi mu guhimbaza Imana. Pastor yabirukanye. Good, ikibazo ciza cyane. Bibiliya ni itumurikira mu kubona ikibanza cacu. Uvuze dans l'adoration, reka je ndakivuge dans l'église. Kandi uvuze église ntimwumve locale, mwumve umubiri wa Kristo muri rusange. Ni ikihe kibanza c'umuntu Imana yahaye ingabire kuririmba, gucuraranga, kwandika, kuririmbisha. Est-ce que turafise ikibanza mu ikoraniro ry'abizera? Inyishu ni ego. 1 Chronique 15:16 mugende muhasome. Hama n'umurongo uri clé ni 1 Chronique 16:4. Mu nkuru y'agakiza ubwa mbere Imana ntirajwe ishinga n'umuziki. Ingene Imana yahishuye Bibiliya. Umwitwarariko wa mbere c'est pas la musique. Ingene Imana yahishuye inkuru yayo nko muri Nouveau Testament verse zivuga umuziki ni nke cyane. Mwitwarariko uri gutwara ubutumwa bwiza. Nkunda kugereranya evangile cyo kimwe na instrument de musique cyangwa dufate kuririmba, gucuraranga n'izindi ngabire bijana. Nkunda kubigereranya yuko ivyo bindi byose ni nkuko twosoma inyama ni evangile. Sawa? Hanyuma ipiripiri abadamu mumfashe n'ukuri. Biya bintu byose bigira isosi kugira ngo twumve yuko bimeze bya. Ibitunguru, amavuta, poivro. Urumva ivyo bintu byose bariko baravuga. Muca mubona yari liste y'ibindi bintu byose duhora dukora avant concert kugira ngo concert ibe inata imeze kwa kundi tuvuga duti twakoze umuti vraiment. Murayibona? Ivyo vyose nayo ma ingredient muriko muravuga. Mugabo mu maso y'Imana muri concert ireretse ikintu gihambaye ubwa mbere. Pa kuvuga ko bidakenewe. Munyumve neza. Je suis artiste, compositeur n'izindi ngabire. Sindiko ndavuga ko kuko ibiturimwo la musique a primé sur l'évangile. Niyo mpamvu twiko turavuga kuno. Sivyo? Mugabo umuziki ukoreshejwe neza. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Okay. Nariko ndavuga rya verse nakubwiye sinzi ko ayibonye.
16 4 avuga gute? Il remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer de louer et de célébrer l'Éternel, et le de Dieu célébrer. d'Israël. Où est adoration là-bas? Nagomba ndabamenyesha yuko iyo verset niyo verset clé igihe tuvuga ko turarondera la place y'abanyamuziki muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Niyo verset itwereka Dawidi ko ari we yatanguje iby'umuziki n'indirimbo mu makoraniro y'Abisirayeli. Mbega yatoye abaririmbyi n'abacuranzi ngo bakore iki? Icambere place y'abaririmbyi n'abacuranzi mbega barakenewe mu ishengero? Ego, kuko Dieu niwe auteur w'umuziki. Dufise Imana iririmba, dufise Imana ivuza umuziki, dufise Imana izi byose. Hanyuma mu ishusho y'umuntu Imana yarashizemwo yitala. Tubona umunsi umwe tuvuza, ducuraranga, turirimbisha, twandika indirimbo. Ibi biza kubura ca kwerekana ishusho y'Imana muri twebwe. Muga kuva umunsi umuntu yaguye, ivyo byose biri muri twebwe byaragizene, byarononekaye. Oliye yo kubikoresha kubw'icubahiro ciwe, tubikoresha kubw'icubahiro cacu. Nitwe tugomba gushigwa hejuru, nitwe tugomba ko tumenyekana. Ni repertoire iri au centre ku muntu. Indirimbo ziba zivuga jewe. Nta munsi twumva Kristo. Nariko ndigisha igihe kimwe ndiko ndababwira ati nta yindi ndirimbo muzoririmba kuva itariki imwe ya janvier gushika le 31 décembre. Ati sa tuzoguma turimba indirimbo imwe. Ndabwira ati umviriza ni ubutumwa bwiza bwonyene point et trait. Amweke utaravuka ubwa kabiri. Nimba waravuze ubwa kabiri indirimbo ni imwe si zibiri. Igisigaye gusa ni ukumenya ingene iyo ndirimbo imwe yagutse tuzorinda tuja mu ijuru tutari bwayiheze. Murumva iyi langage yanje. Rero turafise ijambo ry'Imana mu makoraniro y'abizera ririgishwa rirasigurwa. Apart yo gusigura ijambo ry'Imana no kugigisha, umuziki urahari. Martin Luther umwe mu bareformateurs niwe yavuze ati havuye Bibiliya umuziki nicyo kintu gikurikira kuri jewe. Niwe yariko arabivuga, yariko arerekana ingene umuziki umufasha cyane wanashaka kwamamaza ivyo yizera. Kandi hari ivyo mutazi, Martin Luther niwe auteur w'amakorali. Kubera ko yatanguje amakorali mu mashuri atandukanye, kwari kugira ngo mu buryo bwihuse umuziki umufashe gushikana kure ubutumwa yariko aratanga mu gihe yarahejeje kuva muri Eglise Catholique. Turi kumwe rero mu maso y'Imana. Imana irakunda ubunyamuziki. Mugana agomba nkubwira igukunda ubwa mbere umutima wawe uri conforme kwishaka. Ubwa kabiri ni igihe ukoresha iyo ngabire ku bw'icubahiro cayo. Igihe uri kurabikora ivyo nukuri tuzoba duhimba Imana. Turi mu ikoraniro ugatora repertoire, ugapresenta umusaraba, ugapresenta ingene turabanyavyaha dukeneye ubuntu bw'Imana, ukerekana Imana yera kandi igororotse, ugapresenta ivyizigiro dufise muri Kristo Yesu, tureretse kugaruka kwiwe. Hama abantu bakaremesherezwa mu Mana, bagakomerezwa mu Mana. Mbega umunezero. Ndababwiza ukuri, abenshi muhora murira mu ndirimbo ntimurizwa n'ubutumwa bwiza. Mugiye ubutumwa bwiza aribwo buriko buraririmbwa mu ndirimbo. Bijya mutubwira ngo haguruka nibiza. Iyo uri kuririmba ubutumwa bwiza ubwabwo nibwo buhagurutsa umuntu. Ibi bintu uvuga ngo mumanike amaboko, je uri kurapresenta Kristo mu buzima bwanje. Sandi ku kuboko nagize uku kubwiwe pakubera wewe. Twarahushije defect udukorera wariwe. Romf. Twarahushije udukorera. Ntabwo ari twebwe turi representateur de l'évangile. Rero ikibazo cawe mu Bisirayeli hari hasanzwe hari abakuru b'imiryango ya Isirayeli. Hariho umuryango wa Aaron niwo wavamwo abaherezi, sivyo? Mu baherezi niho batoramwo abavuza umuziki kugira ngo babe abakorera mu ngoro. Tuza kubona rero abaherezi mu isezerano rishasha ari bande, abantu bose bavutse ubwa kabiri. Mu gihe dufise ikoraniro ry'abizera, Imana irashaka ko ingabire zose zikoreshwa kugira ngo ishengero rikomezwe. Niko 1 Corinthiens 12 hatwereka. Akora uburyo butandukanye, yatanze ingabire gutandukanye, mugizo zose zihari pour l'édification de l'église. Alors umuchantre ubwa mbere ndabadefie ni duhari naho umengo turiko turakompintinga na pastor.
nkunda kubivuga mu mashuri, uzosanga song list yawe na message du jour ataho zihurira. Sasa turi mu biki? Yigishije kukwihana ni ijambo ry'uwo munsi, hama wewe turondeye aho bihurira na repertoire yawe no kwihana kwa pasitori ntaho tubibona. None turasenga gute abakristo dusigaye? Iyo ni ngorane imwe dufise. Araho nagiye kuvyigisha cyafata ahubwo mudusubize mu bakatolike ngo niho ibintu byose biba bizwe. Umviriza ubutumwa bwiza ni bumwe, aho babitahuye dimanche tuzoba tuzi na chapitre bigishako. Apa nivyo bintu baza umengo ni special, ni muza gakemanyi tuzozana sivyo, tuzokugura uwo munsi nkemo yarayambariye, Imana yambariye iki yakubwiye atabwiye abantu bayo muri kino gitabo. Na ninjiye mu bindi kuko wahanjanye mugabo murafise ikibazo gihari, ntitwamenye place yacu par rapport y'intumbero rusange gukorana kw'abizera. Intumbero yo rusange gukorana kw'abizera igihe tuba tuje guhura n'umwami, amakari tuba tuje kuyaga nawe. Nike kintu Imana yatanze kugira kidufashe mu guhura no kuyaga n'umwami ni jambo ryayo. Abaririmbyi baca baririmba iki? Ijambo ry'Imana. Abacuranzi baca baherekeza iki? Ijambo ry'Imana. Umusiguza aca asigura iki? Ijambo ry'Imana. Umuvuga butumwa avuga ubutumwa buwe, amishengero rigasenga. Place irahari mugabo nta gihe na kimwe izo ngabire zizoba hejuru ya Kristo. Niwe yazitanze ngo zamamaze we, zivugewe. Hama iyo bikozwe neza nagomba nkubwire ibi bintu muri amuvuga ngo tuko turashuraranga ngo abantu ngo ntibakira bafite naho twahushirije cyangwa naho mukavyitira ngo bakize batakize. Tegura repertoire yawe ivuga umusaraba bien. Attention, ndabaye nk'akarero nk'abarongoye no munsi. Nagomba ndababwiye ko hariho la difference y'abantu bose batanguye mu ndabadefia jewe kanje nigira kuva abantu bose barongoye ngaha kuva tugitangura. Ningene public ya réponse par rapport ibyo bariko baririmba. N'umutipe yaririmbye afukama ngaha. Yatubwiye ngo mugire ibi yabivuze ho debi nivyo. Mugingene abandandira kubinda ba public abari bicaye bose neze mbona eriko aririmba kantike zanye nibo tumenyereye. Uzubona abantu mwibuke rero abarongozi b'indirimbo niduhari kugira ngo tuzane amasho muri kire muzobigire mu makonseya kuko twaje kubumviriza twicaye muga ngaha tudaparticipe mu bamwishuwe no fuma mbona uko muririmba indirimbo imwe repertoire yawe yose igihe cyose mugishengero yo bariko barabona Imana muri iyo ndirimbo bariko barasenga. Ese ngene biba biryoshe, ntimurarizwa n'ubutumwa bwiza abasha, ntimurarizwa nabwo. Mubigerageza aba song leaders muri ngaha mutangure gupanga repertoire shinge ku butumwa bwiza, nimwe muzogaruka gushinga intaye gusa mubihinduye mubahinduriye muce mwitega ko bazotangura kubabwira ati no munsi Imana ntiyari ihari kandi we waduhinduriye ni wadutambishije. Bon Enoch, hari ikintu nashaka ko utogenda udatwaye parce que wabajije ikibazo ciza. Ikibazo dufise nuko ahubwo umuziki wafashe kibanza kitari cawo mwishengero. Yes, tu vois, akarero ndabaha indirimbo y'umuziki irashobora kugira 1 million views, mugabo sermon kuri YouTube amajana y'ama views. Donc umuziki urafise ukuntu wamplifia ikintu, muga ntibisigura ko umuziki ni wabwirizwa guprima sur l'évangile. Umuziki wabwirizwa kuba au service de l'évangile. yes, tu vois, parce qu'il a établi certains comme quoi apôtres, évangéliste, docteur, 5 ministères. Mais on a ajouté chantre. Techniquement, on a ajouté. Nico nashaka kuvuga au fait. Kuririmba si ministère mu gitana. Ama ministère natana, amabango natana. Mais uno musi ko byo ndiko ndabibona. Abantu barongeye kwiya gatandatu yo kuririmba. Au fait, umuziki urashobora kuri mu évangéliste ukaba ufise ubu évangéliste muri uwo mugabo uri mu musicien. Évangéliste koresha umuziki ubigikoresha. exactly. Ubu ndakubajije ntimbwira umuchantre muri Nouveau Testament. Dis-moi umuntu umwe izina rimwe gusa dans le Nouveau Testament, un chantre que tu connais. Alors iyo concept twayikuye muri Ancien Testament turayimporta. On a importé ça, tu vois, et on a forcé ça, tu vois. Alors, mbwira bendi ya Yesu. Petero yari un bassiste, cyangwa yari un pianiste. Si vous vous posez ces questions-là, nous savons combien on a abusé en fait. Il faut remettre la musique mu kibanza cyayo. Hama umuziki
satani yawuzanye kugira akore divertissement. Umuziki si mubi, umuziki ni igikoresho cyiza, mugabo role yawe nk'umumusicien ni ugufata rero wa muziki ukagufasha kuvuga ubutumwa bwiza, kandi uri umunyamuziki userva l'église. Yesu ntiyapfuye kubura de créer ama carrière, cyo nacyo nashaka kukivuga. Kirumvikana? Yesu ntiyapfuye kugira ngo du créer ama carrière, non. Yesu yapfuye, haleluya, ubona Yesu asifiwe. Impano yaduhaye ko twe twayironse, natwe icyo dukora cyose nukugira ngo n'abandi nabo nyine bamenye Kristo. Haleluya. Amen. Jenny Claude Kwizera, ndanezerewe cyane. Ushimire namwe mwese mweje kuduha ubutunzi budasanzwe. Nkumesha makuru, ndatahuye ko hambavu ibiganiro dukora harimo ibiganiro by'abaririmbyi, ariko kandi dukwiye kwiga cyane cyane hambavu y'amafisha soka ariko amafoto meza barimbizwa twatumiye, ariko kandi hakwiye kuba n'amadeba cyangwa se ibintu nk'ibi mu ma emission yacu n'ama emission spéciale. Rero kubwa ndakuye ubutunzi budasanzwe, ndakuye amasije menshi agiye kwanshisa ibyo sanzwe nkora. Tubashimiye cyane, kandi hariho n'amaterema mwamwe mwagiye muratubwira, nafashiwe cyane. Hariho nk'umugenzi nari maze iminsi nkurikirana n'umwanditsi yitwa Nganizi, kintu mwavuze cyo guhaguruka ngo duhe Imana icyubahiro, agira ati iyaba ibyo dukora duhagaze mu materaniro ari byo bisobanura ko twubasha Imana, nta ntebe zobaye mu matorero yacu, kuko nta na kimwe kibera mu materaniro tudashaka ko kigaragaramo icyubahiro cy'Imana cyangwa ubwiza bwayo. Akagira ati iyo tubwira abantu mu materaniro ngo muhaguruke duhe Imana icyubahiro mu gihe tugiye gukora ikintu runaka, ibyo ntibirasobanuka ko ibyo dukora twicaye tuba dusuzuguye Imana. Rero nsanze niba ngo abagabo barara kubiri bakarota ukuraho, nibihe bije twari tunyotewe, nibihe bije hageze, kandi dusabe abantu muteke izo contenu. Sinzi umwanditsi avuze ku bijyanye na bibliothèque y'abantu nka mwebwe, hari gihe mugendo ugasanga iyo bibliothèque isa nk'iyihiye. Gerageze rero n'ahatari hano hagati mu gihugu, abamesha makuru bazogerageza barahoreya ubwo butumwa, rero kandi bishobotse ari n'abatagira uburyo bwo kuba bogira access ku bintu nk'ibi, mu bishikane kure. Turabashimiye. Yego, murakoze cyane. Jeno shima kandi shimira Imana ku bw'ino opportunité. Ndi mu bantu barajushinga kubera umwanya muto sinashinze n'intahe kubijanye n'urugendo bw'ivyo guhimbaza. Mugabo nashimiye pasteur, nongera kubashimira namwe mwatunganije kino gikorwa kugira ngo turonke aho tuvugira. Rimwe na rimwe hari igihe bitoroha kugira ngo dushobore gushikana ijwi kure. Mugihe cyo nagomba kuvuga ko abajournaliste muri hano mfise projet y'igitabo kubijanye no guhimbaza Imana, biyihimbaye kizosohoka mu mwaka uza, kandi nta bindi nzoba ndiko ndavuga, hazoba harimo ibinyene n'ibindi tutashoboye kuronkera akanya, kuko hariho nka histoire mbe dufise guhimbaza no gutazira mu Burundi byavuye byahereye byaje gute, ni gute umuziki waduze ugasumba ubutumwa bwiza, hari ayandi makuru menshi. Rero ngiriyeho ko niho ndababone, niyo nabatera kama ati cya gitabo y'amaraki tuge dutangura gushira ahabona, muzoshigikire kugira ngo kizoshobore gushikira benshi. Umunezero wanje no kubona abarundi kino kintu bagitahuye, kandi amaze gushikira abantu bose bari yangaje muri no domaine y'umuziki, y'aba société biblique, y'aba Mutama Apollinaire n'abandi. Turamaze kuyaga kuri no topic, bakabona ko hari kibazo. Rero kugira ngo habe guhindura n'urugendo, twaravyonse tubigendana umwanya muremure. Kubganje habakene ko umuntu yumva d'abord ko hari kibazo, kandi akemeranya na Bibiliya ko hari kibazo, ko ari ababiniya bakavuga bati ngoya muga ntabaza ikibazo. Ni nkuko nkunda ban challenging, sivyo? Mukan challenging kuvyo mba navuze mwumva, kugira ngo umuntu agume aronka ibintu kirifo mu rurimi rwacu, kugira ngo vy'ukuri ubutumwa bwiza burushize gucapa amakoraniro yacu. Cyo nico kiba kindaje ishinga. Neje ukumva hari opportunité ukeneye ko tubivugaho muri zombwire, nzoza niruka je n'umuhamagaro, ntabwo ari bya bindi umuhamagaro kuva nkijijwe, avuga ku bwa kabiri nakijijwe ndi mu artiste maze 3 ans ndi muri église,
ngezweho ico gihe cyane mugabo ntaravuka ubwa kabiri maze kuvuka ubwa kabiri Imana ati urabona ingene wari umeze utaramenya hajya niho ndagutumye ngomba kurondera impamvu Imana iminyongeye iminsi kuko igihe navuka niko navyumva muya abo twari kumwe ngo twaremewe guhimbaza Imana cyamfata ko ari umuziki n'indirimbo aho mwebwe nimba mwabaye challenge je nabanje kuba challenge imbere yanyu kuko jewe guhimbaza natahura ko ari kuririmba no gucuranga kandi naciye nkishiramo ingufu nyinshi kugira ngo ndirimbe ncuranga hama shize intumbero yo kurema kwanje umunsi umwe Imana irandefye ti intumbero siyo waremewe cuhera hanyene ufasha abandi bazobime niyo mpamvu rero ndiko ndabivuga ko ibyo byose rero bizaba biri mu gitabo umwami arushiza kudufasha twese.